Sadbini yatangiye kubipostinga hama abantu benshi baraheza baravuga ati bwa muri kuri stade le 31 hariho igiteramo ari umuririmbyi gusa ata football ihari ijya stade yo kuzura nka kuki dufate ko cari igiteramo cyakiri kugusa ata match iza kuba atavyo kugurura stade iza kuba stade yo kuzura kujya uno musi ku radio ibiganiro vy'inkino birasumba pawe ibiganiro vy'umuziki nivyo bikaze ku radio mugabo hageze ngaho kuri online rero Amica des Musiciens iyaba muri iyo myaka 40 imariye ikintu abaririmbyi bakorera kuri account ya YouTube tumaze tuba dufise droit de okay kubgawe basi Amica rikore gute ibire bizohinduka muri izi ministeri hinjiyemo abantu bavuga ati none nk'ubu izi wagwan. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257 bro. Yo wagwan amakuru namuze ndashima Imana meze neza ndashima Imana amakuru y'imisi urazi ko twari haheze igihe kinini urazi yuko abantu benshi bagumye batwandikira tubari ati mbega kuri Anashare ko mutakiduha amanalize agiye atsanzwanye nari nzi ko baturoze none bya natwe twaguma twiyagiriza man tugomba twiyagiriza tuvuga ati abakunzi bacu bazuhava oya reka nta muntu yoshobora kuturoga nivyo bakuroze bigakunda ubufise mu ruhara biri gute baramuze ndashima Imana pe sasa ego ntaciyemo ibintu byinshi ariko no musi reka tugaruke ku giteramo cyabaye cyo kugurura stade ego aho ubona neza ko umutumire nyamukuru yari Kiriku Akili ego hariyo nabandi baririmbyi benshi ba Double J ba Mkombozi YM Music abo bose baraperforminze ego sasa ibiro yabibonye gute ariko izi reka nigarukire cyane kuri no muririmbyi kandi mwiza pe arafise impano reka nigarukire kuri Double J siko urazi neza yuko mu misi yahera kenshi baguma bavuga yuko Billy Money Boy kuyuko yoba yasambutse ko hoba hasigaye mu Kiriku Akili ariko tuza kurondera amakuru dusa gusanga yuko atari vyo iracari Billy Money Boy baracariyo batwagwa na Akili urazi ko Billy Money Boy zisambutse Kiriku ahubwo ariwe yovamo kuko ugiye kuraba Billy Money Boys bo yose irimwo abantu ba hafi na Double J bakuranye igiteka Kiriku nawe urumva yaje nyene bahuriye muri Bantu Boy Kiriku n'uwingozi kandi ugiye kuraba Billy Money Boys agusanga yuko irimwo abanyagiteka n'umunyagiteka banuru bose n'abanyagiteka babanye muri wakali gang ariko izi ngira mvuge kino kintu Double J once again igiteramo carica Kiriku Akili niwe yari umushitsi w'iteka niwe yari umuririmbyi bro siko ariko ubumve neza yuko Double J gushika ino saha sinzi kenshi aragaterwa akora kuvuga ati sinzi wamuroze Double J gushika ino saha biragoye kugira tumubone muri no game y'umuziki ati kubera iki ugiye kuraba nivyo Double J yarasanze Kiriku Akili hehe kuri stade ariko content ya mbere iri kuri Kiriku Akili kandi Double J yarahashitse igihe kinini atagaragara imbere y'abafana ego kweri siko bano ba artiste bacu nyene barakwiye kwiga izi barakwiye gufata ati mbega kino kintu ndakigiyemwo mbega bizogenda gute mbega gushika ino saha Double J niyo bayicara kicuza ati ni kubera iki je nagaragaye muri stade kandi gwa rubanze gwa Kiriku Akili petit frère reka mvuga ati Kiriku Akili ni mutoyi wa Double J bro ego ariko Double J mu gihe kinini atari karagaragara akaceboneka kuri stade ashobora ko yarizeye yuko content iza gufata ariko gushika ino saha content nigeze ifata bro nigeze ifata man ego siko ugiye kuraba Kiriku Akili kungene yaki ukacurabana Double J kandi Double J yarinjiye muri stade azananye na Kiriku Akili ariko abantu benshi cyane bahagaze kuri Kiriku Akili ahubwo Double J yarizanye Kiriku yinjiye ukwiwe Double J yarizanye ego nico gituma ariko niyumvira ati bano ba artiste bacu nyene bafise ikibazo cahe bro hari ibintu bimwe bisaba neza yuko muza muricara mwiga ariko Double J kuba yaragaragaye ikosa riri hehe none ikosa ririho bro hehe gushika ino saha mbega afise indirimbo yaha izi turakeneye izi yuko azogaragara ku by'ibikorwa arafise amahiti gushika ino saha basari hehe
ari kumwe n'umugore ntari kumwe n'umugore ndiko mvuga mu by'akazi ka misi yose tureke family mu by'akazi ka misi yose siko kuko ugiye kuraba aragiye muri stade bro siko aragaragaye jewe ndibaza neza yuko ntibyasa neza cyane nk'uko yoririmba pe byari kuryoha pe kandi yarakoze ikosa rikomeye cyane kuko Dabo muri kino gihe bamukeneye bro bamukeneye mu kazi bamukeneye yuko Dabo aja muri studio kugira sohora umuziki gushika ino saha no kwemeza neza yuko muri Birimari Boy bigoye cyane yuko Dabo J wohamubona baheruka gusohora ijya ndirimbo baheruka gusorana na Kiriku hamwe na Bifes on the floor ntagaso haize igihe kingana gute yinjiye muri stade bro muri stade uburarenze yuko abafana benshi bari bahamukiye Kiriku Akili Dabo J nta mwanya bariko baramuha rega Kiriku agezweho kandi Kiriku n'umuntu w'ama creation Dabo J ni gute rero acaza ku muntu agezweho kandi azi neza yuko amaso yose ahanze Kiriku Dabo J nta mwanya baza ntazi ntazi oya ni byari ngombwa aho abaririmbyi bose boca baguma muhira akaperforminga Kiriku wenyine oya ni byari ngombwa yuko Dabo J ashika muri kiriya kibanza man kuko Dabo J ni grand frère wa Kiriku Dabo J yarazi imihanda kuruta Kiriku Akili Dabo J yaramutanguriye muri industry y'umuziki siko kuba rero kuba ari Dabo J bamwiteze kugira abakunzi b'umuziki bamukumbuye muri music ati yaja mu giteramo ati yagenda kumufasha indirimbo ahanihe bro nta gikugwa gishasha afise ati yagenda kuzunguruka hajya siko hari n'amakuru mfise yuko Sadbi yuko urazi neza yuko yisabiye Sadbi yego yari yisabiye kandi yafashije promotion y'igiteramo hari n'amakuru mfise kandi nzi neza yafashije promotion gute y'igiteramo none izi kuva postinze bijya bintu abantu benshi bari bazi kuko kugurura irya stade iriho abantu benshi ntibari bwabimenye kuko yabipostinze ava yuko na afisha Kiriku Akili isohoka tumubone ko ari kumwe na Trupa Magaba siko Sadbi niwe yatangiye kubipostinga hama abantu benshi baraheza baravuga ati bwa muri kuri stade le 30 hariho igiteramo le 30 tuzokugurura siko abantu benshi baravuga ati navyo twari tuzi bwo babona Kiriku Akili afisha hamwe na Trupa Magaba siko hari n'amakuru ufise nazi kandi azi neza yuko ari ukuri yuko bashobora kuba bamuhaye miliyoni 10 ariko Sadbi barayanga Sadbi muri irya joro nyene warabonye neza yuko ijoro ryari joro nyene ahejeje gupostinga rya 30 baciye bamuha bari kumwe na Makartile Makartile ni warundira abaririmbye mu guperforminga muri stade ni wajejwe kubarondera ni wajejwe kurondera aba artist siko kuko nyakubahwa Reveriye canke nyakubahwa umukuru w'igicacu cy'u Burundi abo ubabariye ati tuko turategura kugurura stade bo ntibazi umuririmbye bozana ahubwo bikora kuri wa wundi ashobora ari hafi yabo aba artiste ugira performing siko muri iryo joro nyene harabonetse neza yuko amafoto agiye atandukanye bari kumwe na Makartile inde Sadbi yego Sadbi yahawe miliyoni zigera kuri 10 ariko kumva neza yuko bwaca igiteramo kiba kuri stade Intwari kumva yuko abuze umwanya wo kwitegura araheza aravuga ati jewe kijya giteramo nacu performingamo kuko nta mwanya afise wo kwitegura siko bisigura ko Sadbi kugeza uno munsi n'umunyamwuga bro nushobora kumufatira aho nyene imiliyoni 10 Sadbi barashobora kuzinjiza siko kubwa karimi kiwe kubw'impano yiwe siko muri iryo joro naje byarantangaje cyane mbonye ifoto Sadbi yaje kwisabira ariko mwe na Makartile ariko ndondeza makuru kubagiye batandukanye bari muri timu ya Bizimana Bakari Karim Sadbi barambariye ati Sadbi ujya mubonana na Makartile bagize yahawe miliyoni zigera kuri 10 ariko aravuga ati jewe sinshobora kuririmba muri stade Intwari kubera umwanya wo kwitegura wombana ingoma ariko promotion yarayikoze yaramamaje igiteramo stade aramamaza igiteramo bro atitaye yuko iki niki siko ariko Dabo J atubabarire cyane man Dabo J atubabarire cyane ivyari bikineza mu giteramo bro reka tugaruke ku giteramo naho uri kuvuga ngo promotion tuvugishije ukuri urabona ibi bintu bamaze imisi bagira football bakayifatanya n'umuziki ari umuririmbyi gusa ata football ihari ijya stade yokuzura nka kujya dufate ko cari igiteramo cyakiri kugusa ata match iza kuba atavyo kugurura stade iza kuba stade yokuzura kujya
oya niyo kuzura ni ibintu byose biba bikeneraniye izi siko erega abantu benshi izi reka ndakubarire none abantu benshi ijya match ntibari bayizi yuko iriho bro siko abwo abantu bari muri organisation bateguye bijya bintu basohoye yuko Bumamuru iza gukina na Vitalo yari Bumamuru iza gukina na Vitalo siko jeudi ku munsi wa kane match iba ku munsi wa gatandatu kuko izirikana kubwiza ukuri hari abantu benshi muri kiya kibanza baje bazanywe n'umupira n'abandi bazanywe n'umuririmbyi sinibaza abo umuririmbyi ni bake kubera abo umuririmbyi ni bake kubera iki aho rero ufata ukayungurura ukavuga ati mbeki iri kuyagize show hazabangahe atamupira uhari sawa ariko yagize show hazabangahe atamupira uhari ariko Sadbi mu gupostinga kuri page yiyo yanditse avuga neza yuko hariho igurugwa ahubwo abantu benshi baje kubera stade gira yugurugwa izi baje kubera yugurugwa yagira yugurugwa ujya munsi none ayandi mamaci ko baza ayandi mamaci ko baza sama match yose izi sama match yose mari baraza siko baraza yuko resa batarakimwe yafashije muri promotion ijya stade yamyijamwe abantu kuva ugira uvuge yuko atacu yafashije muri promotion promotion ukacagiye bakoresha ubupira byose ngo kwinjira utambaye agapira burya bwa jaune bwa green noir hamwe ya ngo utambaye agapira ka ngo ntiwinjira abantu baruzuye ariko hari akarusho kabaye hari akarusho kabaye kurya munsi ni performance bashizemwo akarusho bashizemwo kiriko bashiramo mukombozi bashiramo Double J n'abandi baririmbye urumva ako niko karusho mugabo kiriya gihe wibuke ntabaririmbyi baza guperforminga mu stade yaruzu ariko rero ndakubaze none vuga gusa bajya baraba umupira bajya baraba oya reka ndakwereke bajya baraba umupira baba bafise n'umuririmbyi basanzwe bafana kandi n'indirimbo igezweho baba bayizi urumva rero uciye ubahazaniramwo umusani kabara kunguko kuri bo kuko baraza basani reka baraza basani mugabo basani nubwo babazi ntibori hamayera ngo bagende mu giteramo kuraba bajya basani izi uraza dore ko turatahurana niko nakubarira ati match yari isanzwe iriho siko ariko kubera match yari isanzwe iriho nta promotion yari ifise abantu benshi bari bayizi yuko Bumamuru iza gukina na Vitalo navyo bari bazi yego siko kugira na match zize kurabwa ni haba ikintu ca promotion kiraba nizo match zo kuri stade na Bumamuru na Vitalo tuza gukina ariko kandi promotion ikibukanya aho zica rindira gatoye izi promotion z'ama match zica ku maradiyo mu biganiro vy'inkino kandi ivyo biganiro vy'inkino ni byinshi ariko mbega gushika ino saha abantu benshi bumviriza radio papori ya social media kugeza uno munsi gushika ino saha twicaranye ngaha abantu baraba umupira uzogenda urabe barumviriza radio cyane sawa ujya mwanya Sadbi kuko izi social media dukorera ko twebwe uzorabe n'inkeyi zivuga amakuru y'umupira ni kuvuga ukeneye amakuru y'umupira uja mu biganiro vy'inkino ukumviriza ariko izi niyo mpamvu uno musi ku radio ibiganiro vy'inkino birasumba pawe ibiganiro vy'umupira nivyo bikaze ku radio mugabo hageze ngaho kuri online rero nivyabasani sasa ariko izi kubera ijya match abantu benshi batari bayizi ariko ijya post ya Sadbi kubera postings ijya post yarafashije promotion ya match ifasha promotion y'igiteramo ifasha promotion y'iyugurugwa ya stade siko kuko ibintu byose ni magiriranire kuko umuziki n'umupira birajana pe birajana kandi nawe reka kuvyemeza gushika ino saha turanashimira cyane izi stade nyene zirakwiye ko zirajamwe abakinyi hamwe no muziki kura n'ibintu byose bigiriranira ubumwe kanaka siko izi ariko tunashimira cyane abagize promotion ariko kumva neza yuko abagize promotion ni Sadbi tumushimire cyane n'ibiganiro vy'inkino byo ku masamirizi kuko nta biganiro vy'inkino byo kuri YouTube bivibinga cyane kirese kuri Akejo Media reka tuyivuge na Akeza Sport iracakora mbe sinibaza navyo murambona nico kibazo cyane kiba kiriho ngaha ariko mumve neza yuko umupira n'umuziki ni ibintu vya mbere bijana pe turashimira cyane kuba banyine cubahiro ko baratahura yuko bano banyamuziki bacu bakwiye gufokasinga
bakavuga ati twebwe bijya navyo birafasha kuko no musi hari abana bariko barakorana inguvu kugira ejo canke hirya ejo nabo bazo performing muri stade cyane gose bazo performing muri stade bavuga ati nanje mpaka banumiye nka performing ariko Double J agaruke mu gakino bro Double J agaruke muri game kuko ariko nakiri ku harengeranye ko asubiriye nakiri ku kweli nakiri kuva man igihe ni kinini ya cyane karasohora hanihe imaze kuri account ya YouTube turakeneye yuko kiri ku akili aduha iyindi ndirimbo ariko izi imbere yuko tuza gushika ku kibazo uza kumbaza yego ndakeneye turabire hamwe indirimbo yasohotse ku munsi wejo ya Linoji yitwa Sheri iri mu mudiho wa singeli wo mapiano sinzi yego ni singeli umengo bana Sheri yabaye Sheri kwe Sheri yabaye Sheri Sheri yabaye Sheri badowe bagende bayirabe abariko baradukurikirana bagende bayirabe ko indiri Sheri by Linoji indirimbo imeze neza cyane singeli imeze neza cyane bayikurikirane bayirabe twinjira rero muri Amical des Musiciens Amical des Musiciens bugigiye gukwiza imyaka 40 ibayeho muri iyo myaka 40 turibaza ati mbega yakoze iki mbega igeze kuki yafashije abaririmbyi iki uno munsi igezehe itegura kujahe yaragize conference de presse hari kuwa mbere mbega hari kuwa gatatu gusa hari yindwi nyene hari yindwi rero baragira conference de presse bariko baravuga uko ibirori bitunganijwe urabona neza itariki 17 hazoba ibintu bita bazogira ibintu vy'amaseminaire ibintu nk'ivyo by'abaririmbyi hama itariki 27 niho hazoba ibirori muri Club du Lac Tanganyika kwa Natasha bizogendamwo umuntu yatumiwe wenyene ariko hazoba na show cyane concert izobera mu Kinama kuri tele abantu bose bazoshobora kuraba bro Amical des Musiciens bivuga kwiki izi ngira mvuga kino kintu nibyo icyumviro biyumviye ni cyiza hariho Swidegara bateguye muri Club du Lac hamwe n'igiteremo bateguye mu Kinama ariko mumve neza yuko Amical des Musiciens naragiye ndondeza makuru cyane muri iyo myaka 40 imaze nza gusanga yuko Amical des Musiciens nta kintu na kimwe yigeze ifasha umuziki wacu cy'u Burundi kuko n'ibintu bigaragara bro ni ibintu bigaragara cyane Amical des Musiciens yaragarutse cyane ku kintu kiri ku Sadbi yavuze ujya munsi cyagiye havuye muri Nigeria muri Afrima bavuga neza yuko Amical des Musiciens yari kubimenyeshwa yari kugira iki kiniki mbega iyo umwana izi arezwe n'umuvyeyi canke ntarigwe n'umuvyeyi umuvyeyi akamuta mu barabara umwana naho yokura karonka uburyo kana kayoheze kara umuvyeyi wiwe naca gikomere yamutera mu buzima uravyaye umwana uramutera mu barabara arezwe n'uwundi ariko ngaho nyene ico tubanza kwibaza Amical des Musiciens n'umuvyeyi wa Sadbi n'umuvyeyi w'abanyamuziki Sadbi yarega rindira tugende gaho rijya nishira hamwe ishira hamwe riba rifise abaririmwe sivyo none Sadbi nimba ataririmwo aririmwo urisi ndisi aririmwo okay nimba amaze kubari bamwo n'umwana mu muryango hama arasohotse aragiye yabimenyesheje umuryango ko asohotse yaterereje umuryango ko asohotse canke yapfuye gusohoka kandi uwo muryango waragutaye wamutaye gute wamutaye gute baraza ubuzima bwo baririmbyi babayemo je nibaza ko ntabyo bazi babo erega abaririmbyi bose n'abaririmbyi bose bawurimo navuze ati baraza ubuzima baririmbyi babayemo ubu ko turi mu gisata c'imyidagaduro igisata c'umuziki yego n'iryari Amical des Musiciens rigera itegura conference y'abaririmbyi kugira bavugane kugira bayage twebwe rega tuza kuvuga ivyo twabonye izi siko iyo umuvyeyi yagutaye nta kamaro ko kumubarira iyo ugiye bro umuvyeyi yagutaye akikuvyara yagutaye gute none yagutaye gute none ubu Amical des Musiciens ndashaka kumbwire yagutaye gute niki gituma reka ndakubaze none Sadbi ko yaragiye muri Afrima siko Amical des Musiciens akaba atana kimwe ifasha abaririmbyi b'umuziki cyacu cy'u Burundi Sadbi washaka yiture Afrima ngo ngiye muri Afrima ngo Amical des Musiciens ngo ngiye muri Nigeria
oya amaze kuyitura kangahe rega ikibazo ni handi kigaruka mbega je papa wanje namubwiye ko ngiye ngaha papa wahe yabivuze kwi papa we yagutaye urya yamvyaye yarakuvyaye yaraguta oya ni yanaye gute none ndakubaze izi aho rega niyo tutari turatahurana nduko turatahurana ngaho oya ni tutahurana ndakubaze none yanaye gute ndakubaze Amical de Mizisi none yabataye gute Amical de Mizisi siko irafise ikintu ifasha abaririmbyi irafise ikintu ifasha abaririmbyi canke iriho kwizina canke izwi na ministère kirahari izahe kirahari icahe wobuzi gifuma kiba gito muga kirahari icahe wobuzi none wewe siwe twigeze gukora ikiganiro ngaha turiko tuvuga ivya Amical nyene uravuga ati ikarata ya Amical de Musiciens narabonye simbiza yikoresha baramureka ararengana muri ibi nibi akosa akamaro yizako akamaro k'ikarata indira ikindi naco ndaza akamaro k'ikarata Amical de Musiciens nibahora bayikorako muri bijya vy'urumuri rw'amahoro igatanga abaririmbyi baza kuririmba mu rumuri rw'amahoro akosa akamaro sinibaza reka ndakubwiza ukuri izi umuntu wa mbere ahabwa idil muri ibyo bintu by'igihugu wa mbere ni Masterland man hari muri Amical reka nabikubarire none bicahe wibaza ko Masterland reka nabikubaze none barondeye Masterland siko uru rumuri rw'igihugu oya rindiraga none wibaza ko Masterland aronka zijya diri vyaciye sawa reka ndakubaze uru rumuri rw'igihugu imiso sintwe twabonye babarimvye nyene bandi Mokenzi ndabakudonderere ndabakubarire izi ndabakubarire Mokenzi ntabirimwo reka ndabikubarire izi ba Estanish man izi ndabizi duhora tubibona mani ba Vishulove reka ndabikubarire uko nyene abaririmbyi baze kuvyakira baze kuvyegereza umutima aleze nta nakindi siko tuza kubona babandi nyene yego sivyo Amical de Musiciens iyaba muri iyo myaka 40 imariye ikintu abaririmbyi bakorera kuri account ya YouTube tuba dufise droit d'auteur kuri YouTube izi abaririmbyi bacu ntavyo bindiza kuri YouTube dutumi hari kuri ministère ivyo vya YouTube si Amical de Musiciens none okay we kukorera kuri YouTube uri umuririmbyi wewe ariko bajya nibo boduserukira oya bagira uvuge sense oya bagira uvuge bana dute ku mihari ku ministère imihari tuyite kuri bana imihari turabanza turabiterambere ry'igihugu cifashe gute urumva ahubwo ugiye muri ibi vya YouTube niki imihari twabanza kuyita ku gihugu kuko iyi YouTube kugira itera imbere rega n'iterambere ry'igihugu abanyagihugu bakoresha ndabisubiyemwo Amical de Musiciens nta kintu na kimwe ifasha abartiste bacu ivyo vy'amabaje izi baje ni company irashobora kuguha ibaje Anashe irashobora kuguha ibaje izi siko iyo baje yaguhaye ifisa agaciro ka oya sawa gushikino saha Amical de Musiciens amaze gusaba basi umubonano muri ministère ivuga ati twebwe barimbi turakeneye ko tugira amahene basi muri urumuririmbyi izi harakabanga benshi batari bazi but mix izi warabaye umuririmbyi Amical de Musiciens yagufashije kiwe sinari ndayirimo naco yari kumfasha ntayirimwo wase kujya kubera iki je naco yari kumfasha ko sinari nta karusho karimwo siko wase kuyijamwo iyo ubonamwo yuko harimo akarusho izi uba wicaye utari muri Amical de Musiciens iyo abufise amakuru yuko abaririmbyi bari muri Amical de Musiciens okay kubgawe basi Amical ikore gute Amical de Musiciens yuko irimo mu gico gisata cy'umuziki irakwiye kuraba ubuzima bw'abaririmbyi bro babayemo kuko abaririmbyi bacu ba faking life none Amical yo cyinjira muri vie privé kweri bw'umuririmbyi ngo warayuriye cyane ni warayifunguye si vie privé ahubwo ni muzima nyabaki ubuzima bwa gute ni muzira y'akazi izi ni muzira y'akazi gute nyene birababaje kubona n'umuririmbyi ashobora kuja hanze agiye kuririmba siko agiye kuririmba ariko ataga trophy na kamwe agiye kwamamariza igihugu cyacu Burundi siza gutimira hari ku gihugu cyacu Burundi ni ministère ijejwe imico n'akaranga je nk'umuririmbyi no hano
Sadbi namaze kurira indege kenshi aja hanze hari musi nimwe muri bamwakira muri ministère ijejwe ibico nakaranga bamwakira avuye ko mamaze igihugu cyacu Burundi okay yarindira aho nyene tukiri ngaho yego Sadbi agiye hanze ni kubera nyene ari politique tu ibintu vyose ni politique bakunda kuvuga ngo babaserukiye Burundi mugo Burundi ntibuba bw'abatumye ahubwo vyiza genda umuririmbyi novuga ati nje ngiye kwiteza imbere nta gihugu nserukiye kuko nicandungize urumva urabitahura rero mu kujya kwiteza imbere kubera ko identité yanje ari umurundi baraza kuvuga ko ndi umurundi sivyo kandi nanje ndaza kuvuga ko ndi umurundi mugabo tubisubiyemo sinaserukiye igihugu kuko je nimba nagiye hari nagiye kwinjiza idolare giwanje iryo dolare giwanje kandi riza kwinjira mu mahanga cyangwa mu gihugu iryo dolare giwanje riza kwinjira nta nikora inza kuriha kuko ibintu nkora ntivyanditswe ntibizwi igihugu ntikinsapotinga yaba kisapotinga nari kuriha ikori sawa igihugu rero gusa abaririmbyi benshi baca bavuga urumva ngo twaserukiye Uburundi bwawe sawa reka ndakubaze ko wagiye kwiteza imbere reka ndakubaze none izi igihugu kugira kugisupporting siko igihugu kugira supporting abaririmbyi bacu mukene yuko ari Sadbi bazogenda kudodora muri ministere izi Sadbi afise hatwa yama yadodoye reka ndabikubarire izi none kukivuga cy'indege none yavuze reka ndabikubarire izi siko sivyo nimba Sadbi yo baserukira igihugu ukavuga ati neza yuko oya naserukira igihugu ari serukira nta support afise na support afise na support afise yiki igihugu na support afise yayisavye nde none yarayisavye none izi Sadbi nafise hatwagwa uro umva Sadbi nafise hatwagwa umva Sadbi nafise hatwagwa umusi azogenda akavuga ati jeba chef ndagiye muri Afrima bakamusapotinga azovuga ati je ndaserukiye igihugu muga agiye kwitike giwe agatanga amahera yari serukiye izi reka ndakubaze none guragoza reka yatera amajambo ngaho nufise utwagwa hehe muri Kings family kugira ushikire kwa boss Sibris atangura kugucirayo Sadbi kugira ashikire muri ministere Academy se yishikaye ehera ngo yarondeye nde umviriza ngo yarondeye nde ushaka Sadbi bagera kudodera kwa wewe rega Sadbi ni wategeza kuvuga ati ba chef zenda sohotse izi sivyo Academy ziseba kwe kurondera idodora mani Sadbi si umuntu yo kwishikira hariya ngo agiye kurondera ibyo arondera rega bamaze gushikayo baravuga ati ni Sadbi kuva mu gihugu cyo Burundi bavuga Sadbi kuva ngo munzi wiyiwe kuva muri Empire ko batavuga muri Empire bafise Empire atwara kubereka ata promotion ya Empire bagira nafise Empire atwara imbere y'amategeko ariko bagira promotion y'igihugu siko kandi Sadbi ntazova ngaho mu kinindaba agende kudodura muri ministere afise umuvyeyi amutwara azwi muri ministere Sadbi nibo mwakire nkuko bakira Academy z'isi Academy z'isi niho ibaha agaciro kubera Sadbi arezwe na Academy z'isi uri kurantaho none bro reka ndakubaze bro oya bro barasinziriye reka ndakubaze oya reka ndakubaze amikara niyo ari kudodori wiyo kwe ndatangura kugomba ishuri akina kwiga numuvyeyi cyangwa numunyeshuri oya ivyo nibise tweze deba mu rugendo shuri ariko ku nyungu ziwe apana z'igihugu ndakubaze none aho nyene muto ndakubaze ngaho iyo umwana ari ku ishuri siko iyo umwana ari ku ishuri agakora ikosa bamutuma nde kubereka iwato kwiserukira kugira yikure muri ayo makosa Sadbi ubu yokora ikosa kari mu gisata cy'umuziki Sadbi ubaze batangura kuronderana ministeri jejwa imico nakaranga higuca c'Uburundi uribuka umunsi trupa magaba bakubita ingoma bambaye amakostime batanguye kuronderana ministeri ati kubereka imwemeye abatimbo bagenda kuvuza ingoma ariko trupa magaba bijya ingoma ni Sadbi umwana w'igihugu rero oya rindira bijya akoze ikosa batangura kumurondera abavyeyi arerewaha oya bro yakoze ikosa umva tugede gahora urakeka dufate barondeye ministere bakavuga ati
nk'ubumwe bwa buraya bukarondera ministeri ati duhe abaririmbyi babiri ego boserukira igihugu c'u Burundi urisuri ko Satubio jamwe mu bo batanga uti kubera iki ministere abo yagira atanga kera muri kahise twarababonye ntibajya baririmba ivy'akaranga ba Steven Sogo bajya basibire bajya baririmba ibintu vy'amayaya bajya waruvuze b'amagaba ego abantu nk'abo muga nta na rimwe twigeze tubona umuntu aririmba modern nka Kiriku nka Double J nka Satbi nka Fizo bavuga ngo genda ngo igihugu kirakurunguza habuziki habuze ndakubarira ikibuze none ndakubarira ikibuze none ushaka ndakubarira ikibuze nuko muri izo ministeri nyene zirungika abo bantu siko badafise mind zimwe na new generation muri ministeri nimba hariho umuntu angana na sokuru wiwanje aracafise mind yo kurondera abatamburinere bavuza ingoma ariko muri ministeri ni winjizayo mukombozi yoja muri ministeri yoreka kurondera sad aserukira igihugu kuri stade intwari barondeye makarti ati rondera umuririmbyi yazanye Kiriku akili trupa magaba ntibayihagaze kuko muri izi ministeri ni haba umuntu burongozi bagifise mind za kera izi bazoguma bazana bacancu amisi siko yaririmbye ingoma ziwacu baramaze kubataramutumira abo nyene batora abaririmbyi mubwira baserukira igihugu baracafise za mind z'abavyeyi bacu z'abasokuru bacu siko ibire bizohinduka muri izi ministeri hinjiyemo abantu bavuga ati none nk'ubu izi umutumiye muri arena mu Rwanda haba hariho ba Diamond haba hariho ba Davido haba hari iki niki wacuzana chance wa Miss wacuzana bahaga agera guperform imbere ya Bliss Melody Sadbi na Kiriku akiri bari ngaho birasaba basi mukurangiza amikari koriki amikari kintu yokora amikari supporting abana bacu tugicubu ibabera ijisho ibabera umuvyeyi mwiza ibaserukira aho batishoboye guseruka kuko abaririmbyi bacu hari ahantu badashobora kudodora urabizizi kuko nawe hari ahantu udashobora kudodora naho wo burinde si ibintu byabaye ko none ba Chevare kuri stade Intwari Chevare ni yavuze ati ngo je ndi umusitare yaragiye kwicara muri VIP hariya agiye kwicara muri VIP hariyo bamukomboze abajeje umutekano bavuze ati we urinde ndi umusitare wahe wo kumbuga wakoze iki wewe ati genda hariya mukomboza acavuga ati yo atoya uwo turi kumwe siko ari ahantu izi rero ari ahantu izi bisaba yuko hari umuntu amanza kugira uko avuga ati je ndafise umwana uyu mwana wanje mumufashirize gushika ino saha umuririmbyi wa mbere yododora ahantu bakamwumva ni mukombozi reka dushimira abantu mukombozi n'abantu batari muri industry baramuzi izi reka duheze ikiganiro dushimira abadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera asante